amafilme kandi filme ndundi vraiment ziraryoshe sinumva kuntu abapapa ari bake ahubwo barakwiye nabo kubihurumbira bakegera bakatubaza ukuntu ibintu bimeze ibintu bimeze neza cyane handi duhurira reka yishyure Estime ni kuvuga ko jena urumva navuze naje ndazishiramwo uraza uraza nivyo ariko biraba bakavuga ngo abakinyi bawo ngo bamwe baragwaye ngo abandi baragiye hanze tugenga aragwaye ha byukuri coje kuraba kusanga agwaye none gashaho reka ndina kubaza Amza Famba babyivugiye bonyene none gashaho umva ncana bivuga ngo sivyo mbeshi hari ikintu mani abarundi twishizemo ikintu cyo kunyegeza ibanga ukemera ukabesha mani mvugisha ukuri ngene bimeze nimba ari ugarura imene ikiri hafi tararenga imirambi ukayigarura kirikare apana gumubesha abantu ngo numeze kunukunuku je sinagiye mahanga ni sinagwaye je gusa nabonye muri groupe banyandikira rotire baca barandotira cyangwa ati nakubundi icyo ndatekereza ko aci umwanja mbona Famba nanuzenya barashize ko ibindi bintu mbona camamare muri groupe muri YouTube ngo nimugire ubwoba ngo marigira igaruke ngo abakinyi bari bagwaye ngo bagarutse c'est quoi ça sinon na uri mu bagwaye canke uri mu bagize ikintu badahuriza ko naguma ndindira ko dukora nguma mbaza turunace n'iryari nibanyishuri rero nashize ko ndabura mukije bakunzi ba Buja Today TV aho muherereye mwese mwiriwe mwaramutse igitondo ciza joro ryiza bivana naho herereye ndazi ko Buja Today TV muri kwikirana muri kwisi yose muri kumwe na Simon Pro band camera kumwe na Jide no mu cameraman de ama image ameze neza ndababwira ati bandanye kora subscribe na notification kugira bandanye kubona amakuru ari update na cyane amakuru abakinyi b'amareresi uyu munsi canke uyu mugoroba nkuko mubibona turi kuri Jardin Public tukaba twaje mu gikorwa kidasanzwe cha Burundi Film Academy aho bafise lancement ya filme canke premiere za filme yashize ku mugaragazo zika kuri 3 tugira tuba makuru mubone nibiki filme zivugwamo ibiki zizoca zizoja ku machena yahe bizoba bimeze gute Libati yari amaze iminsi menga sihari solo ntakikora ariko yagarutse kandi umunana azanye ibintu bidasanzwe azanye amabomba dasanzwe vuba rero cyane tugakurikirana amakuru nko mubibona tugakurikirana amakuru aza kubera ngaha tubwire project afise atubwira gashire yamaze iminsi atubwire ibikorwa bishasha yazanye vyose ni kuri Buja Today TV tukitekana move forward turi muri Jardin Public aho turi kumwe n'aba star batandukanye dufise ibikorwa kidasanzwe aho Burundi Film Academy bashize ku mugaragaro ibikorwa bidasanzwe hari umugabo ngaha twarose reka tuganire gato tuyage rimwe canke abiri twumve Jedeo oui ni sawa yego ni sawa urakomeye yego ndakomeye meze neza yego ndabona ari sawa yego Jedeo numwe mubashe gukina muri zire resi nimwe mubashe kugaragara muri ibi bikorwa Jedeo byagenze gute kugira abakwiyumvire ko ushobore kuba umwe mu bagaragara muri ibi bikorwa by'izi filme bashize ku mugaragaro aho nk'ico kibaza abatumye ndazikinamo ko nka Jesse shaka kumenya igituma bangoma gira babonye ko shobora kuba ndabishoboye cyo gituma nibaza ko bangoma yego ni Jedeo mucamubona abantu maze kuraba filme Hard Mission yari mu boss na w'amanyanga meshi oya n'ubundi mu boss ni Jedeo maze gukira muri filme nyinshi zitandukanye gusa je namumenye akina théâtre muri APC Parler n'indi migwi myinshi Jedeo kubera iki imyaka yose wari umaze muri minsi ariho uri kuraboneka cyane mu mwaka uheze hamwe n'ubu cyatumye ndiko ndaboneka cyane nuko hariho amaklebe nagenda camo yakina amateatre hanyuma cyatumye novuga menyekana muri izi filme cyane no bikesha umugabo yitwa Simo nibaza ko nawe ari mu bamfashe kugira nshike kure kuko hariho amafilme twakoranye cyane yitwa Hard Mission ngira beshe barayikurikiranye
yari filime vraiment imeze neza kandi tomoye niyo novuga ko hariho nk'abantu bamwe abastari bari hejuru iyo filime yaratumye tumenyana kubera umugabo witwa Simono namukeza vraiment hari avyumve ko ndamukeza byaratumye menyekana kubera iyo filime Hard Mission. Ni Simo muri kumwe canke n'ubundi? Ni Simo nyene ni Simo nibaza ko ubu asigaye afise ikinyamakuru citwa Buja Today nibaze ko nawe yamfashije kugira ngo menyane n'abastari bari hejuru yego ico no kimushimira kandi yavyumva. Nawe aragushimiye cyane. Okay murakoze. Jedeo uri kuraraba kugaragara muri series umufakazi ugashongera ukaburuka bugaruse muri izi kubecyo utabandije tukona mu mfakazi mu mubanyi no mu mubanyi mwaramubonye cyane naho bace bayihagarika. Urumva amahoro aratandukanye. Lore yanje nakinye nibaza ko yaheze mu mfakazi. Kandi ijya rero urumva iheze nta yindi baguha nige nyine uba wakinye biba byakuye. Yego. Ndabivuze ko Jedeo n'umupapa kwiyazi gukina neza ukabutera bibona je kuraba filme Hard Mission na umubanyi series. Ikindi kandi ugiye kubibona muri izi filme zitatu zigira zije ku mugaragaro. Jedeo aba papa ni bake ngatubona muri filme. Wowe kubera iki wahisemo kuvuga ati je aka kazi ngomba kugakora tu? Tubona abagabo bake cyane uretse Abere na Dani na nande. Menga ntabandi turiko turabona baboneka cyane. Je kubikunda kwanje nabitanguye nkiri umwana. Ndabikuriramwo nyine numva ndabikunda. Kugeza nino saa ndabikunda. Rero no hanura n'abandi bavyifuza kuko gukina filme ni ibintu vyiza cyane. N'umwuga ushobora kugeraho gushikanye ukagera kure bivanye no gukina filme. Cyo gihe tumano hanura n'abapapa bahubwo babe beshi kugira baze barakina aya mafilme kandi filme ndundi vraiment ziraryoshe sinumva kuntu abapapa ari baki ahubwo barakwiye nabo kubihurumbira bakegera bakatubaza ukuntu ibintu bimeze ibintu bimeze neza cyane. Hasha ko umuntu akeneye gukora filme akavuga ati nkeneye umupapa akavuga ati je wa mupapa Jedeo kabisa ndamukeneye ziyogenda gute wa muntu afise filme yiyo akaba afisemo casting yuko agomba wewe nyene umugabo nyene umugabo w'injyamunyu nkawe yo kuronka gute yo kuronka he aho yo ndonka hari aho bica raho bica nibaza ko atombura ntankeneye niyankenera ntazombura yego kandi ndahari havugereka nkwashaka akavuga ati je ndakeneye guto gukora filme ari kirimo Jedeo nta kibazo nawe yo gucako kuko ndazi kuzondonka uzoba nkeneye wese ashaka no gucako cyangwa gaca no kuwundi cyangwa akantumbera direct nibaza ko atakibazo azondonka. Jedeo ndagushimire cyane kuko nashasi tuganire gato reka turindire ibikogwa turasa kuganira nyuma y'ibikogwa. Ndabaramukije bakunzi ba Buja TV mwiriwe mwana muse bwake umugoro wa mwiza Ivana uherereye ni Simon Pro band kama tikumwe na Jide naho na jendi just ndi behind camera the front of camera. Imbere turabona musore kabisa mazaba ati musore w'umusonga. Umukobwa nawe turi kumwe wese ndamuzi neza bivanye nuko ntarafata umwanya nkurikirana ibikorwa vyiwe ariko hari ibikorwa afise muri July muri 62 July akaba kandi umupira wo murawubora ndibaza ko uzi gusoma ucubona neza umupira kitubwira nawe uriko rogoza ibiri ariko vyose nta kibazo ariko nibaze ko dominari imwe mubona cyane harimo nkuru yayo Estime amakuru y'imisi ni meza vraiment ndashima amandagiye kandi gusura kandi gukora nawe muri Buja Today ego ndabakumbuye twaherukana kera cyane gusa ahubwo nagenda nangwe kurondeza abantu mvuga ati mbe yagiye ko nakimubona kandi mfise ibintu byinshi byo kuvugana nawe. Oya ntaho mba nagiye nyene naho vyoshika nkaryama gato muzomvyure gusa kugira mbibuke turi hano kwa dufashanya ubu we kumpano ufise naho woryama noza kukuvyura ati Estime vyuka ari ikintu ari ibintu bigukeneye turamusi umwigeme wacu ni bon ni sawa umeze neza ego uraberewe asante kandi usa neza urakoze cyane sivyo Estime Simo urakundi ibyo ufata atunguruse urugori rw'ibintu rw'amahwa urugo rw'amahwa usibye nawe usanga oya je gusa ndavuze uko ndamubona hari ikindi narengejeko
ko ari mwiza sawa gira mikoro uko kugira kumva umurabishe amaso umuhezagiza ingoyi c'est tout ndakibona singifata Estime majambo ubwiye menga rafise ahantu hakomeye ahuriye n'uyu mwigeme uhuriye n'uyu mwigeme ni he oya ariko sinamwijambo nyine avyivugira abanza tubwirizwa tukinaramukanyayo waciye witereramwo ni bon twaramukanyije twahejeje akazi nawe witwanda nitwa Asta inde Asta ego irindi Nahimana Asta ego sakazina kubuyizi n'izina ry'iwanje ry'ukuri ego ry'abavyeyi rya papa na mama abavyeyi banyise Asta tubwire nico kibazo duherako ufitanye imigendane yawe na Estime Estime ni CEO wanje sanzwe ndi mu mugwi arongoye wa 62 July Films hambavu y'ivyo akaba ari n'umugenzi ego hambavu y'ivyo kandi hambavu y'ivyo nibaza ko atabindi ivyo birakwiye antuka ivyo birakwiye umugenzi CEO wanje ivyo birakwiye uretse ico inyuma ya CEO n'umugenzi ahandi hantu mpurira na Estime ni he ahandi duhurira reka yishure Estime ni kuvuga ko jena urumva navuze mu bintu uriko usa nk'utubaza ibihe donc tukubonye ngaho tuba tuzi kuri kutubaza mu bintu bijanye n'ivyo tuba dukora ni kuvuga ko ugiye kwinjira mu buzima wodutomorera neza ati mu buzima naho muvitaniye isano ryaye mu buzima ce mu miryango basi nako ko mu muryango ndagashire ivyo twabivuga nyuma ya kamera kuko urumva Estime ukunda gumya avuga wamenga ari ikintu nyene agomba adashaka ko kuvuga twacanguye turemesha ngo reka banyinga byivugire ariko urumva ko nabavuze ko ari CEO wavuze kandi ko muri kumwe mu mugwi 62 July ucuvuga kandi ko ari umugenzi ego na rero naciye mvuga ati cakindi yareka avuga ati nakivugire vyari ivyo nyene Estime yase kuvuga cyane ngira vyari ivyo nyene vyari ivyo Estime okay kubwiwanje basi siko nimurindire akarinyuma karahinda muzovyibonera karahinda gati ya Asta na Estime canke ku bikorwa muri byose na hose muri byose akarinyuma karahinda Estime na Asta yeah okay na kibazo je kabisa abantu ngiye kubakurikirana twumve ko ariko uzobibona neza nuzokurikirana page ya Asta yitwa Asta official na page yiwanje niyo nkuru Jean Estime na page ya 62 July hamwe na statistics yiwanje na statistics uyu udafite nimero ziwe navyo uzobona rero nagenda zishiramwo uraza uraza kuzima je nta kibazo mfise tubazo bari kwirabira gusa tu sawa hari kibazo none simufise nangorane vraiment kandi n'ubwoba kandi nyine hari ubwo bagenda guteye namwize nawe nyine hari ubwo bano genda guteye ntabwo bano kuri komera gato rero Estime tuvuge ku bikorwa bya 60 July kwanza iyo title mengira goye gutahura ukuntu yiyo sinzi kana maison de production canka ari umugwi kubera iki 62 July narabivuze kenshi mu ma TV online menshi atandukanye twahise 62 July Films kuko umunsi wo kwikukira twafashe umunsi hamwe idate hamwe n'inonze ukwezi hamwe n'umwaka July ni mu kwindwi 62 a 1962 nuje twace dufata niho twace tutanga kuronka ubwigenge uburundi turi degemvya dukora ico dushaka niyo mpamvu nahise umugwi wanje uko siyo ko muri 62 July turi degemvya nivyo Asta ego nivyo niko yabibabwiye ni ukwezi n'umwaka uburundi bwikukiyeko aho bwaronka ukwikukira
Estime yagaragaye mu bikorwa byinshi cyane by'abandi bantu uyu munsi tukaba tumubona muri 62 July umugwi kandi wiwe. Estime itandukano ryo ko wari muri rya migwi no mu mugwi wawe niriye? Bavuga ati burya uri kumwe n'abandi uburezwe umeze nk'umwana, ariko ikintu cyitwa kuvuga rero urakuze uragiye kubaka gwawe, kumenya gukanura, kumenya ibintu bigenda uku burya naho nuzenya tournage yasiba byari ibigoye ni ibi, ivyoroshe ni ibi, amatunda araha amahwa araha. Niyo mpamvu rero niko kamaro nabibonyemwo, hama n'inyungu nazo ndiko ndazibona buke buke, ndibaza yuko ibintu byose ari fresh. Agafaranga karatanguye kwinjira muri 62 July cyane. Urabizi nawe ibintu bya YouTube urabizi, asha nastangira arabizi, twese turanabizi nyine bimeze ivyanuzeye. Oya ni mugihe umva nawe wagiye gukora ivyawe, nibaza ko ari opportunity n'uruwonka gusumba gukorera abandi. Oya ntiraboneka muno mwanya kuko maze iminsi mike nkoze kandi nta bintu byinshi ndashirako, ariko ndibaza Imana ntiyamezagira mu isi imbere, mu mitwe ndiko ndakina, mu byo ndiko ndakora nkaronka ibintu by'iwanje, ivyuma by'iwanje byose nkikwiza, ndazi yuko munsi imbere anje nzotanga gukora nk'abandi. Muri 62 July ngo fly July nico gikorwa gishasha twimirije canke tworindiye? Sha tubyizere vuba, kandi ndifuza yuko nawoza ukadusanga umunsi kizosohoka icyo gikorwa, ukagira comment ugigizeko, ukagira ivyo uneguye. Je ndakunda umuntu anegura ibintu kuko bica bituma nikosora, ntuzumbye ngo ngo mani ngo big up wakoze ikintu, vuga ikosa wanakoze, nimba nakinye nabo umbwira ati wakinye nabi nkanca mpindura. Nivyo nifuza vuba rero, sinzi itariki n'umunsi, biracari mu mashini ariko vuba uzoyibona, amakava amafoto biki byose muzoyibona. Hari filime nemaze imisi mbona muri 62 July ni Amarira. Ya none guhana irabandanya canke yahagaze? Oya yari full movie, yara twarahejeje gusa guma dusaba partie ya kabiri, ako umukinyi wawe yaciye waragwaye, sinzi ko vyokunda yuko yobanda. Hari ukuntu usanga Estime bakinyi bamwe bagenda babura serikagenda ipfa, hama ugasanga ba boss bijya TV bavuze ibindi bintu bidahuye n'ivyabaye ku bakinyi, ugasanga barashwanye, bapfuye ibinibi, bapfuye umukobwa, bapfuye amafaranga. Ndumva ko ndabizi kukuvuga mu Ihuriro ko nivyo ariko biraba, bakavuga ngo abakinyi bawo ngo bamwe baragwaye ngo abandi baragiye hanze. Nawe tungenga aragwaye, ha byukuri coje kuraba kusanga agwaye. None gashaho reka ndina kubaza Amza famba babyivugiye bonyene, none gashaho umva ncana bivuga ngango sivyo mbeshi. Hari ikintu mani abarundi twishizemo, ikintu cyo kunyegeza ibanga ukemera ukabesha, mani vugisha ukuri nyene nubimeze, nimba ari ugarura imene ikiri hafi tararenga imirambi ukayigarura kirikare, apana gumubesha abantu ngo numeze kunukunuku. Je sinagiye amahanga ni sinagwaye, je gusa nabonye muri groupe banyandikira rotire baca barandotira cyangwa ati nta kuwundi. Icyo ndatekereza ko aciye umwanya mbona famba nanuzenya bashize ko ibindi bintu, mbona camamare muri groupe muri YouTube ngo nimugire ubwoba ngo marigira igaruke ngo abakinyi bari bagwaye ngo bagarutse. C'est quoi ça? Sinon na uri mu bagwaye canke uri mu bagize ikintu badahuriza ko naguma ndindira ko dukora, nguma mbaza turunaje n'iryari nibanyishuri. Rero nashize ko akalinki kiwanje ko kabyentu vy'ikirundi ijya club Kirundi ko twasoye clip twa hange ndagashizemwo, cyambona baranyandike ngo mu Ihuriro ngo nitumenyerwa ngo hoshi roti tafati n'umuntu atanshigikira, ntabyo kuba byo ndiko ndabona arazi no kunshigikira, ndahagarika ndarindira ivyo bambwira bansubije nangorane. Je ubundi ndi wanje uzonkenera wese tuzokorana mu Ihuriro, ari kwa Fani, ari kwa Ribati, ari kwa Sabasi, ari kwa Medalie, tuzokina kuko nasengira vyivugira muri 62 July rero mutudufatira ngo naje hano. Oya nta numwe na hasi umuntu amushaka yo muro nguyu uzona guki wanje ariko muraza mukavugana n'umurongozi ko ntiwagenda umurongozi atabizi. Ego kubera iki tunamba mupira wa Burundi Film Academy, uri muri Burundi Film Academy cyane? Ego kubiki wahisemo kuvuga ati jewe ngiye kwiga uko biri kose nje muri academy abo bumenyi ndonka muri film? Ni kuvuga ko kenshi abantu baravuga bati gukina filme ni talent gusa, no yibutsa yuko talent idahagije. Talent iyo utayigaburiye, iyo
utayigaburiye irasonza irasonza canke ntivahiri nk'ubu hari ibyo Nikura. ushobora kwiga muri academy nta rinda bifise mu mutwe kandi nkaba mfise iyo talent yo gukina mugabo hakagira ibyo nkuyeyo niko nobivuga hariho abantu babonye Burundi Film Academy bavuga ati muze twige gukora filime duhana n'ivyiyumviro cye twigishanye bavuga ati oya twebwe dusanzwe tubizi canke nawe kuja nuko itari zindi filime nyinshi ari bwabonekemo kavuga ati je kabisa naconze abo nibaza ko baba bihenze kuko nta muntu yikwiza byose mu bwenge bwiwe nta muntu yigera avuga ati kindakizi 100%, aguma arondera ahubwo kukimenya byimbitse. Ego kandi nizire ko uri umuntu bakinye muri izi filime zitatu tugira tubone ngaha batubwire ivyazo nizire ko nawe urimo. Oya sindimwo niza muri promotion ya mbere je ndi muri promotion ya kabiri. Estime urimo? Ja sinzi vraiment. Sinzi kuko ivyanje navyo sinzi muzobibona sinzi. Icyo kibazo kiragoye kwishura we. Sinzi navyo novuga. Urashobora kuvuga ati urimwo none we ahantu wagiye none kana kubaza. Mumbarize sha. None ya oya manya. Icyo kibari ibyo uzobikate. Uzobikate. Asa. Vugisha ukuri vraiment nawe vugiye. Navyumvise ndabivuga ivyo ubuziki ndabivuge gusa oya nukuri umviriza icyo nabasaba gusa izi filime zitatu za tuzirabe turazakuraba ya kandi ndabatumiye mwese muzoze kuziraba nabantu biwacu barciye muri academy baravyigiye urumva ari ibintu bimeze fresh ntaco ni Estime twaje muri filime umufakazi series ariko ubumenga ntakiboneka sivyo muri Mario urumva ivyabaye nabivuze byo vyaragoranye gato si gato kanini ni kanini ya kuko mani yereka mureke uzamurafitinisha ibintu we ati ikintu cyambere je ni namambwira none Estime tuvugisha ukuri ni wahembwa ni wahembwa muri Ihuriro mu Ihuriro mu Ihuriro sinigeze mpemba natanguye guhembwa bari mu mercenaire oya no reka mvugisha ukuri nyine bimeze umviriza umunsi wa mbere ninjire kwa bagasore bakirimo sinahembwa ariko bamambwiye kwitara yiwanje mu nyuma byaragiye biragenda mu nyuma avuga ati ugeze mu bwoko bwo guhembwa amafaranga nahembwa ndavugiye ngani nagawamira buno ariko n'amafaranga ari make ndanayabura urumva maze kuyabura ariko jewe mfise umutima wo kwihangana we jewe ndafise vision yiwanje ndiko ndaraba sishira amafaranga imbere ishira ibikorwa imbere rero mu nyuma rero je naciye mbona abandi atanga kwigumura bafamba ngo niduhembwa bande bamza bande kandi hari akagwi k'abantu bamwe bahembwa abandi nibahembwa ariko mu nyuma yaho nibirefu niwashaka tuzobivugana bukebuka ariko ubu naho ushimwose inzira ikirasha none inzi yamaze gusha tuzoganira urabona ko n'umuco utera upotera ahubwo tugeze ngazi babirabura simave nirabura uyo ninzo baguma boneka reka oya nahandi ngo asha ni mukorogo oya nacuba Estime tuzoganira neza vyaguye sivyo ntangorane vraiment kandi urawe ikaze muri 62 July turafise abakinyi benshi ushokora ikiganiro turafise abantu benshi ushaka kuvugana nabo ntangorane vraiment karibu welcome zoza buja today TV abakinyi b'amareresi ntugira ubwoba welcome jewe umususu uzoshakira ukamwete nakina abakinyi baza dukorana ikiganiro dushika kuri 40 nzoguwa bushaka ariko asa aramusaje tuzozanana nazo ari wenyene sawa nta kibazo